duce bugufi dusenga Imana kugira ngo twumve amajambo y'Imana kandi adusozerera igikorane cyacu cy'uyu munsi. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kw'ijuru ari intebe yawe y'ubwami kandi si nayo ari ndava y'ibirenge byawe Mana. Turagushimiye aya masaha meza kandi wadutorokanije ngo tube mu ihema ryawe, kugira ngo Mana wongere uducurire amajambo yawe. Ndakwinginze ngo wongere kandi ugendagende nk'uko wabanye na ba sogokuru, wongere ubane natwe uyu munsi, kugira ngo kandi amajambo tugiye kumva adutere intege, ahindura ubuzima bwacu. Ndakankamiye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, batogira ububasha, batogira ubushobozi. Urakoze Mana kubyumvise, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Haleluya. Nizigira ko arakanya kawe keza kandi ko kwakira Bibiliya yawe, twongere kuganira ku majambo y'Imana adutera intege muri runo rugendo, kuko iyo ijambo ry'Imana ritahari biragoye kugira ngo wizere, kuko twebwe kugira ngo twizere icyo tutarabona. Hanyuma kandi Imana yacu duhava tuyizerera mu bitangaza igenda iradukorera, kuko rimwe na rimwe iyo Imana itagukoreye igitangaza uba waracitse intege ukabivamo. Ariko namwe nitegereza n'uriya mu mama wahariya, we nasaza mbona guma yiyubura burya n'uwa kera, ariko natangaye mbonye we waguma umenga guma n'umujene. Yesu ashimwe. Rero muri Kristo Yesu niho turonkera inkomezi, tukarongeraho n'intege zituma tubandanya kubera icyo tubona kandi tukizera ibitangaza Imana ikora. Yesu ashimwe. Abantu iyo turiko turakizwa baraturahiza abakozi b'Imana, bakavuga ngo subiramo, ni wowe nyene Uhoraho nacumuyeko kandi nakoze icyaha imbere y'inyonga zawe, none uyu munsi ndabyihanye. Haleluya. Ijya ni ndahiro. Yosefu rero ngo arabarahiza, ndi ngaha kuri iri jambo kurahira, ukubakira kuco Imana igize gute ivuga. Haleluya. Ngo Imana yari yarasezeranye iramubwira ngo naho uri muri iki gihugu cy'ingorane uzokivamo, uzogenda i Kanani. Haleluya. Abiteguye kuduga Kanani yo mu ijuru, twongere tumupepe Yesu amashyi menshi cyane yo gushimira Imana. Uyu munsi rero abantu baribagira, akibagira indahiro yarahiye, akibagira ko ubu buzima buhinduka. Uyu munsi uriho ejo ntubukiboneka, ariko turafise iyo dutera tugana, ni muri Yerusalemu mushya wo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Tutarajayo rero hari ibyo dusabwa. Mbega ni ikihe wasezeraniye Imana? Mbega ni ikihe wavuganye n'Imana? Mbega Imana mu kukurondera yaciye? Mbega ni izihe nzira Imana yagusanzemo? Uyu munsi hiyo iwacu i Gitega munze kubona abantu bose bari bafise amasezerano y'Imana, bariko barayata bajana n'ibindi, bariko barahitamwo ibindi. Usanga bamwe bariko barahitamwo ibindi, ugasanga bariko barahitamwo abagore babiri, ugasanga ariko ahitamwo batatu, kandi uwo yegera igicaniro yaribagiye isezerano n'Imana bavuganye. Haleluya. Rero arababwira ngo nimwaduga mukagenda, amagufa yiwanje ntazagume muri iki gihugu, amagufa yanje muze muyadugane, kuko n'amagufa y'umugororotsi yo mu bwoko bw'Imana. Haleluya. Abantu ugasanga bifata uko bitabereye.
umuntu ugasanga ariko aritwara uko bitabereye abana b'Imana. Birababaje cyane. Uyu munsi akakubwira ko agukunda, mugabo ashitsa inyuma akavuga ibindi. Ivyo bibereye abisi. Haleluya. Ngo muze mwibuke n'Imana yabagenderera, n'Imana yabatabara. Njyewe sinzonguma hano nzoba napfuye. Kandi tubona Bibiliya itubwiye ngo ivyatevye baragize gute? Arapfa. Hanyuma apfuye nuko tutaja kubandanya kuharaba ngo bashitsayo amasezerano, maze ngo baramuzuye bongera kumutwara bamuhamba ku musozi Imana yavuze. Haleluya. Harahiriwe abagumana ivyizigiro bizima. Harahiriwe abizigiye Uhoraho kuko adatetereza. Harahiriwe abihanganira ibibagerageza kuko bazokwambika igitiba c'ubugingo. Haleluya. Bene data, ibigeragezo bibaho. Ibigeragezo birabaho. Jewe igihe nakorera ngaha ujya muvyeyi pasiteri warabizi, hari ibibazo vyinshi. Ndakorera ngaha kandi nakoreye abo twakorana ndababona ba Eric, Imana yabwa icubahiro ko yasubiye kuririmba. Naheruka avuze ngo nditaye Igitega, mbe n'Igitega imuramvye. Haleluya. Hanyuma rero Satani araza. Igihe naba ngaho hirya ahantu ishengero ryari ryandihiye inzu kandi rikangaburira mwebwe nyene, umunsi uri izina ndi impande y'urupango hajya ku kabarabara, haca haza sinzi ngo ni umugore cyangwa n'inkumi, yamara carambarira ati pastori misa ngo hano, ankura mu bandi twabana ashyira ku ruhande aho acarambarira atumviriza, ntiwaba muri iyi nzu wenyene, jewe nanje ndakeneye umugabo by'ukuri, ndagomba tubane, ureke kuba muri urwo rupango wenyene. Je ndiyumvira Bibiliya ivuga ngo ijambo muzokwishura nzoribaha muze mwirekere. Haleluya. Hanyuma rero nca ndamubaza, mbe wewe warakiriye Yesu ngo akubere umwami n'umukiza? Ati je naramwakiriye, hariho urusengero ngaho utera ujanye rugira ukate kuri iri shengero kama nijya ababatista, navuyeho ntarinzi neza, ariko n'ubu urarishikira murabona urundi rusengero rwari rwanditseko ngo ishengero rya Bibiliya nyakuri. Mbene kijya cyapa cyavuga Bibiliya nyakuri, aha nyene rijya nyene ryari haruguru y'ibarabara uko. Ati je niho usengera? Ni usengera? Yego. Pastori wawe ninde? Aramumbwira, mugabo sinamumenya kuko urabona mu gisagara haragutse. Haleluya. Cyandamubwira nti ndagushize inyuma y'ishengero kuko jewe ndi umukozi w'Imana nk'uko wabivuze, ndi pastor, none kandi ndafise umugore umwe n'abana Imana yamezagije batari bake, none abana 9. Wumva Imana itamezagije? Yesu ashimwe. Ni rero abo bose barahari. Wewe rero simba mu nzu jenyene, iyi nzu ubona umenga iragaragara, umukenyezi ni hari n'abana niho bari barimo, ngo yaye ngo je nariko ndavyumvira gutyo, ngo none rero ngo kubyase ngo nta kundi. Niho ki Satani yaratsinzwe mva imbere. Haleluya. Umviriza neza icyo nashatse kuvuga. Ikintu cyose kizogenda kiba mu buzima bwawe, Satani abafise inzira ariko arakora kugira ngo akurondere ahinga agatwe kawe akice, kuko ababona imbuto iri muri wewe. Nicyo gituma Satani azoguhiga, kuko nimba ataca kuzigamwo ntabwo izotuma kurondera. Jewe icyo gihe muravyibuka turiko turasengera abantu benshi bagwaye, abagwaye amadiyabete hariya muri Rwakarede, Imana ibakiza. Hanyuma Satani biramubabaza, aho uwo muntu yavuga gutyo, abadayimoni nagira ndakubwire ntibarabona, barakubona ikibanza urimo. Icyo gihe bari bagiye bateza madamu ngo atavuye i Bujumbura uzuhengera duze nawe tugenda buja.
icyo gihe rero babivuga nawe yari yatekeye arambarira tudahebye gukorera hariya je by'ukuri nanjye ndagiye nashatse kukubwira ingene abadayimoni basanze numva yaba igitega muri komine Bukirasaza je ndi mbuwo mugore cyangwa iyo nkumi yabimenye gute kugira ngo amenye ko mu nzu umudamu yatakaje ikibanza cyiwe turi kumwe icyo kintu nacyuwe kugira ngo uwo mugore amenye kubona rimfise nk'umugore wanje yatakaje ikibanza agatekera ati je ndagiye ndiviriyeho wewe kudahisemo kuza ngo ube ngaha none wabaye Bujumbura uyu munsi rero ndagumye nanjye ndagiye ariko icyo genda shima Imana abana barambarira ati we rero papa uri umukozi w'Imana agenda ibindi tuzobitunganya umuvyeyi nawe ko agiye nagende nta kundi turakuze tuzobibona haleluya nibo bampaye uruhushya ati subira umanuke nawe ubundi nari mvuye muhira nyene yagiye ariko nagira ndakubwire amajambo abadayimoni baca baraza baja muri iyo nkumi cyangwa uwo mugore ngo rega burya pasitori nta mugore agize gute afise kandi uwo niyamanutse avuye i Bujumbura aca asanga ngaho niyamanutse avuye Igitega aca asanga ngaho ati burya we nta mugore ugize gute kandi umugore nawe nasize yagize gute icyo kintu nacuwe haleluya Bibiliya ivuga ngo aka gakiza uriyubara kuko kari mu nzabya zibumba hanyuma rero uriyubara ntugire gute ntugate hasi ngo kameneke haleluya satani arabona uburyo uriho satani arabona uburyo ubayeho satani arabona ubuzima urimo nimba ni kinyoma nimba ni ukugororoka nimba wikinga gahumbezi bugorovye satani arabizi ko atacurimo haleluya icyo gihe naratangaye cyane n'uyu munsi iyo nawe ndakunda kwibwira ishengero kandi no ngaha navuye iyo nawe narayishinga Imana irakoze kwiyinyibukije ndabibabwiye haleluya urumva satani ikintu kimwe umenye ubwami wavuyemo ko satani akigukeneye kandi ntanezerwa n'ubuzima ubayemo icyo gihe ndabyibuka nari namwinginze ntiburya jewe wanje ko ndi umurongozi w'ishengero kandi uraza amavuta yanje ko ndi umunyamahamagara endasha nikaba agasunzuguro no gutetereza Kristo guma ngaha je nzogerageza ibyo ukeneye byose ndabiguhe mugabo je nkorera Imana ngo nini uzogira gute uzokorera Imana satani badamu muriko murakorera mu mavuta y'umuhamagaro cyangwa abagabo banyara barongozi mugabe cyane ndetse musenge kuko nugira intege nke satani azokwinjira aho nyene kugira ngo urugo aruteze umuvurungano rero bica biba gutyo amaze kubyanka cyamitamwo abantu ati noneho byabaye nabi pasitori yabaye nabi umugore yagiye none agenda kuvuga iki erega burya barandengukije ndaburana nakuya karabiri baramburanya hariya mu masengero aho yasengera Nyakiruri nditaba ndaburana barambura kwikosa barasubira ati nibyogumaho nihaze musenyerere prezanare gare n'inama yose ikorane nibisigurika uyu mugabo niyo yoba agiye kubitika ati kuko umugore niyo bariye baguma vuba inama represent arabatumako ati duga wa mugabo arababye turaduga turaburana birabingorana umugore ati we none yacumuye iki pastor atumviriza atabyisi bivuzwe jewe ndamukeneye ngaha mu rugo dukora imigambi y'urugo hanyuma asengera nta bindi sindamubujije azobandanya akora mugambi by'Ubujumbura ndavyasa haleluya uravyasa ati ndavyasa tisawa represent arumviriza baradutaramura kandi nawe umupasitori hariho umukristo bataramura
ngo mbere ndaripfuyemo ngo murabone ngo ibi bintu ngo kwama bandenganya ngo murabone ngo baraba bankunze oya muri CGMI barantaramuye nati hanyuma baranyigira banyigiye na madamu turasubirayo baradushikiriza ijambo atumviriza rero turiko turumviriza twasanze we kumbure wararemerewe mu muryango ko waremerewe n'ivy'urugo gendere presidentare gare ngomba ndakumanukana i Bujumbura wa mudamu tekera amasakoshi n'abana bawe n'amatike ndabaha no kubagaburira genzo bagaburira ariko pastori azogaburirwa n'ishengero rya mugaburira na kare mugabo inzafise iragutse izobakwira mwese nimutekere rero mumanuke mugabo ntiyope Bujumbura arumviriza ati ivyo muvuze navyo nemera ati nyabuna ivyo nibikunda Yesu ashimwe ati umutu hari nuko aguma ngaha hanyuma akorera Imana ino narumvirije sanga ni ibintu bicakura Yesu ashimwe turi kuri rya jambo ngo kurahira icyo warahiye ikintu warakirahiye uzumenye ko wakirahiye nyene ntuze wivuguruze kandi warafashe ingingo kandi nziza haleluya hari abantu birirwa barivuguruza ugasanga umwana yamuvuguruje cyangwa umugore wiwe ngo ndabihevye ngo nakare ngo je ndiko ndaraba ngo igihambaye n'urugo ya mbega Imana aho uwo mugabo yomwica usigaranike uwo mugarukana none burya nakunze kuraba ari muri moroge nta n'ugenda kumwegera ngo aramukunda tumaze kubura abantu benshi hari naho ubona basuha akigirwayo no umubwira ati genda utekere rero wegeranye neza tumushingure uzubona yigirwayo ahunga bisigura ngo amaze kuva mw'imwemu y'Imana abatinyitse cyane haleluya rero bene data twizigira Imana icyo gihe representative aravuga ati basi reka dusenge Imana dutahe mugabo umupastori n'ubundi ndamujanye aguma ari Bujumbura nawe niwavyiyumvira uzotaha tinakundi aca baranteturuye rero hariya n'abandi bapastori kuko ntibavyemera baca barumva ukuri bati kumbure yoba yaramuriye ibinuma mu buriri hanyuma rero aca aravyirengagiza Yesu ashimwe umviriza neza baca baramenya umuco ico gihe ntivyatevye nawe nyene ahava arataha arasaba ikigongo ati jewe vy'ukuri mbabarira ndatashe arasaba ikigongo hari abakozi b'Imana babiri hanyuma rero arataha tubureri uzoja ndemeye nzogenda kuko ndiko ndagwanya umuhamagaro w'Imana Yesu ashimwe hamanje ndavuga nti ndakubabariye bandanya widegemvye mu rugo ibintu bigende neza mugabo umviriza iyo ufashe ingingo atari nziza bikuzanira ingorane gufata ingingo yo kuva mu rugo byatumye abadayimoni nabo baca baza je nk'umugabo mu rugo ngo raba ikibanza kiragaragara wibanye urumwe ubu rero niwohaba uri umwe nyabuna je ndaje nkubera umugabo umugore icyo kintu iyo ndaciyumviriye birama ifoto ku bantu usanga ariko arazangazanga ugasanga ntamenya agaciro kiwe mu Mana ugasanga ntamenya ibango ry'igikorwa akora mu Mana ugasanga ntamenya ingene Imana yamuronde ugasanga ntamenya ingene Imana yamwiyeretse haleluya bene data ubu haraheze imyaka iriko irarenga 2020 ngira ngo na gatatu niko ibirangamisi bivuga iki gihe abantu bitega ngo Yesu araza mu mwaka wa 2000 twese twaraye ku musozi turindiriye kandi abakurikiranye ibintu byavugwa ku iradiyo hariho n'abiyahuye ngo Yesu araje ngo ntiyoza asanga ngaha turiko turavugana n'uwundi mupastori wo mu Rutana yiga kuri kaminuza ngaho ikiriri yavuze ngo nabo bari bafise ubwoba naho bari mu ishure kuko inkuru bakira bavuga ngo niwezwe cyane Yesu agize gute aragarutse ariko raba kugeza uyu munsi mu 2000 twarara turasenga
tuvovota mana wewe wera ugororoka naracumuye mbabarira narakoze ibi umuntu mufise ico mupfa ugaca ugenda ukihana ukatura ukamusaba ikigongo umutumbere ariko ubu none abantu muracyatumbere uwo mwakwigina ati mbabarira bisigura turi mu gahimbo kandi Kristo nyene aho ntiyagira agaruke. Haleluya. Abantu benshi bariko barinjira mu mashengero abandi banayatanguza ugasanga ejo namwe nangara uwundi muhungu Pastor Arone niwe ejo yamunyeretse muri telefone ariko aravuga ubutumwa yiterura ngo haleluya ngo yesara ngo mugwize urukundo nawe ukarondera ingene yahindutse ukabibura. Besi rero bariko barabijamo kuko ubuzima bwa cyankanye. Haleluya. Aritegereza akabona ubuzima bwase ngo abapasitori babayeho neza, ngo abapasitori bararya, ngo baragenda n'imiduga, ngo wanashaka nibo bambara neza, ngo nibo bafise ubuzima ngo burya ngo nohomboza amashuri nka umupasitori nobangiye shika. Kumbe namenye niyabijamwo. Haleluya. Yihamagaye n'ikibazo kuko usanga hari umutwaro none nkanje yo mba narihamagaye uwo mugore none iyo nzu mama pastor ubwira yarancunga sinaca ndamwinjira ko yari yayimpaye none atawundi yasangayo naho nagomba mwugara kuko kwa pastor yugaye haruza kugura none kungu ariko kubw'icyo Kristo yangize. Haleluya. Ndamenya ko ari Satani ariko arampiga kandi ko abadayimoni bagize gute babibonye. Rero ko babibonye reka duhagarare kwizamu turwane. Haleluya. Yosefu arabarahiza hari icyo warahiye ngira sonzeriyo nayo abayendeye hari icyo warahiye uravuga ko uzokorera Imana ubuzima bwawe bwose ndetse uravuga ngo sinzosubira kwemera Satani kwa ngaba ariko none ubu yaraje buhoro mu kibanza n'uyu munsi ishavu riracyari muri wewe n'uyu munsi uracyagendana imihigo ya naka n'uyu munsi uracyagenda ukarenganya n'uyu munsi muri Kristo Yesu nahinduka. Umuntu ntashobora guhindurwa n'ibihe ariko abandanya kwinjira mu Mana kandi ibigeragezo n'ibituvugutira naho wowe ukengeretse ejo Imana izokuduza. Haleluya. Icyo gihe uwo mutama twagendanye arabizi habaye igikorani Makaka bene data aho muvuga ngo muragerageza je nanjye Simiyoni nibaza ko nabaye wa mbere kugezaho kubera ibyo nyene vyabaye mu rugo mwe muyera aravuga umukozi w'Imana aranguruka gusigura ngo katangura kuvugisha umukozi wanje Pastor Sima uko witangiye igikorwa cyane ukaba mu bibazo ngira ndagutabare kabisa ngira ndagutabare nzogutera iteka nzogushyira hejuru ati kandi n'urugo rwawe ngira ndarukomeze rwose abantu batangara. Yaritegereje abakristo hariya ngo mbega pastor ibyagowe ngo mujye ngo ivyo bikiri ngo ivyo ngo je nibaza ko umuvugishwa avugishijwe ngo ivyo atari byo ngo amagorwa ni menshi ngo ntavyo yorengana. Yesu ashimwe. Nimba ugeze ku munzane naho Imana izovugana nawe musengana ntibazokwemera niba udafise ibanga ugendana muri wewe. Haleluya. Zenda kundo umuntu agendana ibanga muri we shaka atubakira kuri mugenzi we ariko afise icyo yavuganye n'iki n'Imana yiwe. Haleluya. Hanyuma rero baravuga ngo Simiyoni ivyo ntavyo bikiriyo si Imana ivuze data kandi cyari gikorane kimwe abantu batari bake. Hanyuma kiravuga kuri uwo pastor twagendanye. Yesu ashimwe. Ati wewe reka gusenga taha imitwaro yawe nawe ndayishura. Yari mubere nawe nyene bigoye by'amananiza ikivuga kuri twebwe babiri maze Imana ikirahagarika nibigeze babyizera. Ubu rero niho baza bavuga ngo kandi ya Mana yavuga niyo. Haleluya. Ngo ya Mana yavuga niyo. Burya Imana itiyerekanye mu gihe cyayo gikwiye ukiri mu bugaragwa ntibazokwemera. Haleluya. Ukiri mu bugaragwa ntibazokwemera kuko urazi icyo gihe iyo umudamu avuye mu rugo havugwa amajambo menshi ngo burya ntarima ngo ntabishoboye ariko Imana ndayikunda kugira ngo byose bya bindi bishyitse
yaciye mu rupapuro rw'iteka, urupapuro muri komine Bukirasazi ari jewe jenyene ndarufise, ruvuga ngo ntiharirizwa Simeo niwe yagize uruhara mu guharanira iterambere rya komine mu burimyi n'ubworozi. Imana rero ni igitangaza. Yesu ashimwe. Hanyuma abantu barubonye ndiko ndarutora, abategetsi bariko bararuma baravuga bati kweri none uyu mugabo ni wa wundi twari tuzi. Hari ibiwucamwo mugabo wizera icyo Imana igira gute ivuga. Haleluya. Nimba hari ubuhanuzi umaranye igihe Imana iriko iravugana nawe, ntuhava wiranda ngo ubivemo ngo vya bindi irabesha. Bishobora kunyaruka canke bigateba. Haleluya. Bishobora kunyaruka canke bigateba. Mugabo Imana ikihabereye ni ugushitsa amasezerano yakuvuzeko. Haleluya. Ubu rero baranumye, Imana ikirabintera iteka ndeze umurimo umwe. Abadandaza baje kuwutora baca bazana ikamyo, urabona irya fuso ikirazi ije gupakira amashu murabona n'ibintu bigwira. Baraza gupakira, barapakira ati none iyo kamyo igiye, ati igiye kwa Pastor Simeo. Haleluya. Bene data, ibyo byose sindiko ndabivuga nihaya, ndiko ndakwereka ya Mana yavuga wa muntu akavugishwa, abandi bakabikritika ati namwe yo si Imana, iyo siyo uwaranyariwe, ibyo navyo izokora. Mugabo uyu munsi yagize gute? Yarabikoze. Haleluya. Ubu rero ntibakibivuga uko, bavuga bati gende murabe Simiyoni niwashoboye kurima, n'ababanyi barabizi, none Mutama hari ubundi wumva bavuga ati niwashoboye kurima, mugabo kare ngo Simiyoni ntashoboye kugira gute kurima. Nico gituma n'abadayimoni batera urugo rwiwe, yaranyawe, ntavyo ashoboye, ingorane zarabaye ingorane, yishinze ibikorwa by'Imana. Gukorera Imana n'umugisha. Haleluya. N'umugisha. N'umugisha. Ibyo byose yo naguma ku Mana ngo ngumese burya ntibyari gukunda, ariko uyu munsi ndashima Imana ko yacanye muri ubwo bugaragwa, kandi n'umuryango ikabitugejeje ngaho hantu ari amahoro, kandi n'ababanyi bakavuga bati by'ukuri hari Imana yamugendereye. Reka rero icyo warayiye werekanisha Imana ukuyubaha no kuyikorera. Haleluya. Tugira dusenga Imana rero. Yosefu arababwira ngo aya magufa y'umugororotsi ntazahenga. Ngarutse gato muri iri jambo ry'Imana, ko wamenyanye na Kristo ukamugira akakubera ihanga wiharije, ukaba muri we kandi ukaba umwami n'umuherezi, kubera iki ucika intege n'ibihe uri kuracamo? Ndiko ndagendagenda mu gisagara bavuga ngo amafaranga ngo nta kamara kimaze, ngo ufise ibihumbi 10 ngo n'ubugari buguhagije n'uburongo. Nivyo numva bavuga ngo amafaranga ibyawe biragora. Mugabo wizigiye Imana naho kazoba gafuga keye kazogutunga. Haleluya. Wizigiye Imana naho izoba inusu cyangwa irobo, uzocumba amazi warike n'abana murye mubeho, hanyuma imbere ni heza, izoguha amadolari, izoguha n'amafaranga uyisegure, kuko wabaye umugororotsi, warizigiwe n'Imana, ntiwayitetereje. Haleluya. Rero tugira dusenga Imana. Nimba waratetereje Imana, wari uri kurasambuka mu kwizera, ukaba uri kurabivamo, Yesu agiye kugaruka. Yesu ataraza naho turiko turinjira mu masezerano. Imana igiye kuguhezagira, igiye kuguha ivyo wayisavye, kuko n'Imana yabivuze. Haleluya. Haleluya. Ngo tukiri muri buno bugingo nyene hari ivyo izodukorera. Haleluya. Kuko irabona ko dukeneye iki? Gufungura, kwiyunguruza, kuryama, kwambara, kuba heza. Ivyo byose Imana irabikeneye kubiduha. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi hamwe n'ibitugerageza izoducira icyaha. Nagira ngo ndagusaba uhagurukire dusenga Imana hamwe n'ibitugerageza.